Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse mwiriwe aho muherereye mumeze gute? Abari mu gitondo ciza, abari saa sita mutaga mwiza, akishwe n'umuriro kabonetse ahiwanyu mumbonera umeze gute? Abari ku meza ko mbona umenga ntimuvuga karibu, kirazira kwikorana vuga muti kaze karibu dusangire. Nuko rero uyu munsi nkaba ngarutse ndabinyegeje ntimumbona muranyumva nta ribi, ariko rero uno munsi jewe ndi kuri audio, abandi bari kuri video. Audio rero ni indirimbo ivuga n'uyibone abayiririmbye ariko kumva, amatwi yanyu aranyumva, amaso yanyu ariko ntambona, ariko ntaco muri kino kiganiro nazanya bo muca mubona nkuko mubona ko hano imbere hari abigeme beza bashajije bameze bien biteguye. Tuje mu kiganiro uno munsi ndabakiriye nk'abatumire, kare twara tuza turi timu twese dukwiye, ariko nongeye kuza ndibeta hirya nza n'umwe nza babiri nza batatu batubwira uko bimeze. Uno munsi ndi kumwe na batatu, uno munsi no batumire mfise ko kandi ndabibutse ko inyuma ya kamera hakiri Wizobi kuka kofera kera mutipe afana ekipe yitwa ni Barcelona. Real Madrid ngo Barcelona niyo yikojeje. Nako ariho kandi ku rundi ruhande hano murabona abatumire banje vraiment mubakire baje kugira ngo turaza kuganira gato, ariho kandi turafata akanya ko guhimbaza no gutazira ni kimwe mu byo basanzwe bakora. Reka mere hano hafi yanje ndi kumwe na Bebe Berize Bernazo zijyano mema yicekiya tugabiye uno muzi turazihojeje tukuramutse. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Umeze neza Abel? Ndashima Imana. Ego turamenyeye uri kumwe n'abandi baririmbye mukorana hano, ariko no munsi twagutumiye kugira ngo ube umutumire wacu kuri no televiziyo dusanzwe dukorera ko, ariko kandi uko muri umutumire musangwa uyumva gute? Ndanezerewe cyane. Sante sana. Kaze rero muri kino kiganiro cacu. Murakoze cyane. Sante. Tuza kuba turi kumwe na Lydia nawe tukuramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Sante sana. Ikibazo ni ca kindi wahora ukorana n'abandi nze muri batatu gusa, abandi mutari kumwe mu ntumbero yo kwitabira acu. Wavyakiye gute nawe? Mba nezerewe akamweme kanyishe. Yego. Arabe nigasige kaguhamvye kakwice gusa ariko ntikaguhambe. Sante. Kurundi ruhande rero nza kandi kumwe na Mama Martinezo. Bonjour. Bonsoir. Bon après-midi. Umeze neza? Ego. Ikibazo ni ca kindi wahora usanga uri kumwe n'abandi, no uza kuba uri wenyene uri kumwe n'aba babiri gusa nk'abatumire bacu buno munsi, nawe wavyakiriye gute? Ndanezerewe cyane. Ntarongoza kugira ngo ko ntabona ntuze Sofoni hano, nkaba ntabona Eliane ngaha, ntarongoza kugira. Okay. Tugiye kuganira gato, ariko nge tuanze tuhimbaza Imana kwanza, ariko imbere yo guhimbaza dukora iki? Tuanze twakire baje kudukurikirana, tubaramutse tubabwire tuti shalom shalom. Shalom shalom shalom. Nuko naba bigeme tuza kuba turi kumwe rero, nawe uze kuba umutumire wacu, twandikiye muri comment tubwire wakiriye gute kino gikorwa tugiye gukorana nabo uno munsi. Niye ndirimbo mu ndirimbo baririmbye uvuga uti ndagomba ko muyisubiramo ko yapezagiye niyi, cyo twandikira muri comment. Tutarakora subscribe yikore kugira ngo nyene uzoe wamubona ibigezweho buri munsi canke buri saa tapfuye. So ndirimbo biracanye n'ibijanye no agiye hano nindagiye utuyobora ni Lydia
kutuyobora. Mama, are you ready? Yes, I'm ready. Iyo gashaka Icyongereza razi Icyongereza. Reka rero twinjire neza n'indirimbo ziri ku rutonde mwaduteguriye. Kanyoni kadukundira turagaruka ducishemo tuyaga kugira ngo tuganirire abari baradukurikirana bo barushize kumererwa neza. Twagiye tugenda neza na neza uko
adasenga kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye mu baririmbyi, birakomeye ku muntu adasenga, birakomeye mu bakozi b'Imana, birakomeye ku muntu adasenga kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye yewe murongozi, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye nawe pasiteri, birakomeye umuntu adasenga kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko agiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye namwe shengero, birakomeye ku muntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana kuko hagiye guhagarara. Umuntu yama imbere y'Imana. Birakomeye umuntu adasenga, birakomeye umuntu adasenga, birakomeye
dushobora kuyaga n'Imana. Nino ndirimbo duce dusozera ko kino kiganiro cacu cyo guhimbaza no gutazira kino gice nari kumwe n'abatumire kuko kuryoherwa n'indirimbo wanashima nta biyago birebire twagize twayaze biciye mu ndirimbo twari kumwe nandi hariya turi kumwe na Berize tugushimire. Ego namwe murakoze cyane. Wamenye gute ko abanyamabanga bahiriwe murantunga karacamwo? Wamenye gute ko abanyamabanga bahiriwe? Nico kibazo nakubajije. Nabimenye kubera ko nanje ndi mu bahigwe nanje. Uri umunyamabanga. Asante sana. Lydia tugushimire nawe twabanye neza kandi wakaze kwitaba ubutumire bwacu. Thank you. Welcome. Now wamenye gute ko abanyamabanga bayaga n'Imana? Hajya batara abanyamabanga Imana ntibayaga kwera. Oya, bari mu gacupa baboyaga n'Imana. Najya mu gacupa Imana ntivugirayo. Oya. Kumbe Imana nayo iratinya icupa sha nayo ntiyobora icyo utinya. Nukuri tinya cyane. Oya. Imana ifisa ivugira nkuko no mu gihugu cy'u Burundi hariho ingoro ya nyiricubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ko bimeze ugomba kumva neza aho ivugira. Genda muri eglise, genda kwishengera usenga uyage nayo none. Tugushimire wakoze kwita ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Mama Martine tugushimire tukabanye neza nawe muri kino gice cyahariwe guhimbaza no gutazira. Murakoze. Wakoze nawe kwitaba ubutumire bwacu. Yego. Nibaze ko nawe uri umunyamabanga nawe uri mubahiriwe. Yego. Waruyaga n'Imana. Yego. Ngira akajambo heruka kukuganiriza vuba. Kenshi ndayaga nayo kandi n'ibintu byinshi maze kumbwira. Nikakubwira ngo humura mwana wanje. Yego. Ibyo uvuga byose ndabyumva. Asante sana. Nuko rero reka tubashimire mwe bako twabanye neza inyuma ya kamera yari wizo people teturakingira n'imbagarire kino kiganiro ndabike banure ndo ipurize byiza. Bano twateramye reka dutarike ibiganza tubike banure namwe mwadukurikiye tubabwira tuti bye bye bye. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.